Twaramukije abakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye mu gihugu cyacu Burundi eka no hanze y'igihugu. Turabahaye mwake namwe biriwe bivanye aho muherereye. N'umunsi turi ku kibuga cy'umupira aho novuga kuri stade Nyanza. Turi kumwe n'umumenyereza asanzwe ari kubikora neza novuga mu higanwa ry'umwaka urangiye w'urukino. Yashoboye kuduza kwerekana ubuhinga bukomeye cyane mu kuduza umugwi mu cicaro cya kabiri ndavyibaza ni Joel Kocha Joel nimwe n'impore amahoro Kocha Joel n'umumenyereza amaze igihe kirekire amenyereza navuga ko kare twa tukumenyere umenyereza abahungu ariko ubu umenyereza umugwi w'abigeme mbe urukino amahiganwa yarangiye yo yagenze gute kuri wewe mu ncamake nibaza kwanza ku batanzi banyita Kocha Joel nko mwabivuze ego Joel ndi kumwe nayo sanzwe ndumumenyereza kuko mwabivuze umupira w'amaguru ego rero mwavuze muti mwari mumenyereye mu ruhande rw'abahungu ego uyu munsi musanze mu ruhande rw'abigeme ubwa mbere cyo nababwira umwarimu ntacagura ego umunyeshuri ari we wese turashaka kumumenyereza rero nafashe iyo orientation bamaze kuza kubinsaba bene umugwi barasaba yuko twashobora gukorana muri gisezo iheze ya 3e division kugira ngo turabe ko umugwi ushobora gushika kwihangiro ryo kuduga mu cicaro ca kabiri ego rero muri uyu mwanya murabona ko nkiri kumwe nawo cicaro umugwi waraduze mu cicaro ca kabiri uko mwabivuze ego umugwi wavuye mu cicaro ca gatatu novuga canke ntabwo mwaba mwaraciye muri barrage twarakinjije ca gatatu turasha no mu mabarage ya ni equipe abakinyi nabanyene canke ubu magize indi recruitment bakinyi bava mu mpinga itandukanye mu ncamake equipe turiko turageza kuyubaka murazi ko icicaro ca kabiri naco ni indi niveau batugeza kwitegurira ifatira umwanya rero ubu turiko turagerageza gushiramwo izindi nguvu ego reka dufatire ku muhiganwa byarangiye kuri wewe byari higanwa ryaremeze gute mu ncamake murazi ko abigeme n'abantu bari fragile mu mpande zose rero mu ncamake novuga ko ari higanwa rigoye ariko turagerageje kuyorganiza aragerageza kugira encadrement mu mpande zose hama Imana iradufasha turaduga mu ncamake ihiganwa ry'abigeme riragoye cyane mbe burya abakinyi b'umupira w'amaguru w'abigeme bararonka umwanya baraboneka cyane bivanye n'akarere murimo mu ncamake nkuko mwakivuze ko ari ihiganwa rigoye ingorane canke intambamyi tukunze kugira ni ryuko abigeme batabikunda cyane muri aka karere k'iwacu ariko umuntu aragenda aramenyereza buke buke uko baje niko tubakoresha tugeza kuyadabuta nabo turose ariko novuga ko muri uyu mwaka ugereranije no mu yindi myaka uko nahora mbona iyi equipe uzaragerageje gutora intambwe gatoya reka dufate kuri iki naco iki cyuko mugiye ukira mu cicaro ca kabiri witeguye gute mu higano y'icicaro ca kabiri ugerangije kuraba harimo n'imigwi ikomeye novuga ko ifise uburambe mu cicaro ca kabiri nawe mwiteguye gute mu ncamake murazi uko nakivuze uri mumenyereza ntutinya cyangwa umwarimu ntutinya ubu turi mu entraînement ko muri ko murabibona ngaha nibaza ko turiko turitegurira guhura n'abamenyereye higanwa n'abandi bashashe twaduganye mu cicaro ariko ndizera neza ko ibintu bizogenda neza kuko ntawe ugenda mu rugamba avuga ngo ngiye gutsinda ariko ndizera neza ko bizogenda neza batugerageze gutegura umugwi turabona ko bizogenda neza muri iyi nivo tugiyemo nayo duhiganwa n'abandi nkuko mwabivuze baramaze kumenyera higanwa ariko ndazi bizogenda neza ugerageze kuraba equipe yanyu neza na neza siege yayo izobiri hehe siege yayo nkuko mubibona iri ngaha nyene muri commune Nyanza niho icicaro cyayo kiri niho ikibuga cyayo kiri twaragize n'Imana mu bibuga bizokwakira iki kibuga kizoba kirimo umva tuzosohoka twakire natwe twakira abandi ngaha biva kugira ngo muri mu cicaro ca kabiri ariko ugaragaje kura muri kano karere kose nta muri canke muri Nyanza commune Nyanza nta mugwi dufise uri mu cicaro ca kabiri w'abahungu ariko wewe kuri incuro urashize equipe mu cicaro ca kabiri ugaragaje kuraba kuba kwegereye canke ku bantu bakunzi b'umupira w'amaguru bo babivuga kwiki mu ncamake murabona yuko
tumaze ikiringo kirekire twiruka kugira ngo tureko turonke icicaro ca kabiri c'abahungu. Ego. Ariko Imana nayo ikora ivyayo, umuntu arategura, Imana nayo igategura ivyayo. Twe twaragerageje, murazi ko no mu bahungu sanzwe ndiyo, ma troisième division kenshi mba ndiko ndaparticipa. Ego. Ariko imigwi ikagarukira mu demi finale indi ikagenda gukira mu mabaraje ikavamwo. Mu ncamake abantu barishimiye umugwi. Barishimiye umugwi kurumva bavuga ngo iyo urose umwana yabo umwigemesha nk'umuhungu aba yitwa umwana kandi umunezererwa uko nyene. Uyu munsi tunezererwa uko nyene. Ugaragaje kuraba Coach Joel, equipe yawe usanzwe uri kumenyereza, usanzwe uri kuramenyereza, urabona ko abakinyi ufise tuzova tugira amahirwe yo gusohora abakinyi bazova batuma ko mu biharuro byose rukira igihugu. Mu bakinyi ifise nkuko mwakivuze, nabakinyi novuga ko ubu ndiko ndagereza kubaka nkuko nakivuze. Umugwi urimwo abigeme bafise imyaka itarenze imyaka 18 benshi, kandi mu bafatirwa ko ku rugero rw'igihugu abo barimo. Na n'ubu turafisemwo babiri bakina basanzwe bakina icicaro basanzwe bari muri equipe nkuru y'igihugu, equipe nationale imyaka 15. Ego babiri basanzwe ariyo bari, kandi urumva ko n'ubu tuzibandanya dutegura kugira tureko bashobora gutoramo n'abandi. Kubijanye n'ubufasha nabwo hari abantu b'abaterankunga muri equipe yanyu bashobora kuba babona igikorwa muri gukora bagira ico batereye, urabiye no kuri football isaba uburyo bwinshi. Umucamake jewe uko sanzwe nkorana n'umurongozi ifise, urazi ko umurongozi natashobora kubwira vyose yakora sponsor, ngabo ngirageje kuraba abegereye umugwi si benshi, uretse ko tuko turagerageza kurondera ko na sponsor. Ego. Murakoze cyane Coach Joel. Muragize neza namwe. Turabashimiye kwiganira mu turonkeje. Turabashimiye. Karibu kandi. Merci beaucoup.